أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتأكدت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عنصاد كفيت كفينا 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 وبحامي معيس قاف هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت عليه جميع خلقك صدق الله العظيم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kubatara Islam amahoro y'Imana abane namwe ego mbanje kwashimira gose mbanje gushimira Imana muri by'ujuru n'isi wo yashoboje kudushikana kuno mwanya no sango kuko hariho benshi bifuje gushika kuno mwanya no sariko bitashobotse hariho muri no mwanya turavugana hariho hariho ariko barahumeka inkeme za nyuma hariho abari mu bitaro hari nka bomboni hariho abagwaya b'indembe ariko je nawe turashari bazima tubishimire Imana amanizire yuko turi mu gihugu cyiza cyacu cy'u Burundi igihugu giteye igomwe igihugu gifise akayaga keza gifise cikuje muri byose hama nanje nkwana nifuze kugira ngo namanda baramutse abagoye banje aho muri hose muri gihugu cy'u Burundi muri Amerika Belgique Oman Saudiya Qatar Amerika yani mu bihugu byose Kenya Tanzania Rwanda aho muri hose kuko aho hose mvuze nizeye yuko hariho nizire yuko namba to hariho nk'abagoye cyumaze kuvura muri ibyo bihugu basi ntihabuze ngo batanu bamaze kuvura muri ibyo bihugu muje kuvuga hama nizeye yuko ejo twarabashikije ikiganiro tubabwira ibimenyetso bigaragaza umuntu agomba gutangwa ikimazi none ikiganiro cyabaye ejo mbatarija ejo nimero ya telefone mwarayibonye ni 68 43 908 none bigiye ibimenyetso twavuze turababwira ibimenyetso nibi bigaragaza ukuntu kenshi na kenshi Dr. Sole akanatanga ibiganiro avuga ibimenyetso bigaragaza ingwara runaka ibimenyetso bigaragaza nakubye nyine twavuze yuko hari ibimenyetso bigaragaza ingwara runaka hari bya malaria bya infection bya typhoid bya ya sida bya diabete by'isukari ni nkuko rero n'uburozi mo nyine uburozi umva izina insiguro ni uburozi ariko n'ubwo ari uburozi ruratandukanye bivana n'ubwoko bw'uburozi bwaribwo n'amajini nayo nyine n'amajini ariko amajini nayo nyine atandukanye bivana n'ijini ryari ryo ryagize ntigazanye ubwo burozi benshi murarira ubuzi ntibugenda neza abandi mukarira ntimurongorwa abandi mukarira ntimuronka abana abandi bakarira yuko bamana bakahukana ibyo birashika gusanga Imana ntiyashimye ibyo mu bana Imana ntiyabishimye ko ubwana wo muri kumwe n'igihe uzashobora gusanga hagiyemo kuko abantu rero biragoye ko dutahura kuko bera abantu benshi uzabumva Imana ngizo bikora yego Imana izo bikora ntakina Imana irugira byose ariko twibuke yuko Imana ifasha uwifashije Imana ifasha uwifashije uragira impamvu Imana ikakugirane ikagufashiriza mu ziga mpamvu nyene wakozemwo kuri ubwonye rero nizeye yuko muri amahoro mumeze neza kandi mutekanye kandi atakibazo na kimwe mufise kuno manyure hejuru rero tuge turabe ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko wewe warugikiwe ishetani ntitwavuze ishetani ryari ryo twavuze yuko ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko wagize nte ushobora warongikiwe iki ishetani ushaka ukabyumva ni kuvuye ibimenyetso rero ukaramu kubyumva ishetani shetani haraza makatani subiani jini mahaba barwo kotanu zo wasigura umunsi dusukura jini mahaba wa mbere yitwa gute ibimenyetso bimugaragaza wa kabiri yitwa gute ibimenyetso bimugaragaza gatatu yitwa gute ibimenyetso bimugaragaza wa kane yitwa gute ibimenyetso bimugaragaza wa gatanu yitwa gute ibimenyetso bimugaragaza uyu munsi rero turabe ibimenyetso bigaragaza umuntu yagize nte bigaragaza umuntu yarungikiwe igishetani yarungikiwe ikintu kibije gishobora gishobora kumugira nabi mu buzima bwiwe muca wakiturande gose navyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko wewe yuko agize nte warungikiwe ijini iryo jini ni jini yo ryose ryamaze kukwinjira mu mubiri wawe mvuze ijini ni ubwoko bw'amajini navuze ko hari amajini meza
n'amajini mabi. Wavyanka uvyanke uvyemere, umenye yuko amajini hari amajini meza n'amajini mabi. Nuko abantu hariho abantu beza n'abantu babi. Nize kwitahuritse ngaho onye. Amajini meza akora bijya anya Imana ikunda. Hari amajini meza y'ikiganga kazi karo kuvura gusa, n'amajini mabi kazi karo kugira nte ari kuroga. Kuko ntwiga abaganga twatandukanye. Hari umuganga avura kungira karoga. Ushaka ko umuganga ubuzi byose. Kuko nta muganga atera urushinge atazi bwo kwica umuntu. Muga twebwe ku kazi kacu turavura. Mwami ndasiguye ko tutazi kuroga, turabizi, ariko cyane dukora twebwe. Gusuretse yuko ibintu nk'ibyo onya. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko wewe warungikwe ikintu mubiri. Mbe wewe uriko uranyumviriza. Ushakura umupfasoni, umushinga naye cyangwa umuyabaga. Mbe wewe iyo uramutse urose ikintu ciza, iyo uramutse ugira uronke ikintu ciza, cyangwa iyo uramutse ugira uronke ikintu ugira ushiwe n'ikintu kibi, mbe wiyumva gute mu mubiri? Nko ku maguru, ku maboko, ku mutwe, mu nda, mu gikiriza, umugongo, ndimenyetso ibi ukunda gura navyo. Ntegere neza yo kuranyumviriza. Wewe muntu ukunda guhura n'ibimenyetso ibi inya. Mbega keshi iyo ugire uronke ikintu ciza, n'ibimenyetso ibihe uhura navyo? Umutwe urameneka, urumva ibintu bigendagenda mu mubiri, umubiri urajugumira, uraribwa mu nda, urameneka umutwe, kugikiriza urababara, umugongo wumva gute, amaguru wumva gute, uyumva gute? Wowe muntu iyo uramutse uroze ugira nk'ikintu ciza, ugira nk'ikintu kibi, ushobora kumva ku maguru, mu nda, umutwe, ni kuvuga yuko hariho ibimenyetso uhura nabyo. Hariho ibimenyetso uhura nabyo. Ukaba uzi kugira nk'ikintu ciza cyangwa ikintu kibi, urashaka kumva umutwe ari ikintu wumvise, cyangwa kumva amaguru, cyangwa kumva mu nda, cyangwa kumva hehe, ubindi bihimba. Sofu n'akarero umutwe ukameneka, cyangwa ukaribwa rwose mu nda, cyangwa kumva ibizunguzungu, cyangwa kumva umenga mu mubiri hari ibintu bimenga biracukumisha, cyangwa kumva mu mubiri hari ibintu bigendagenda. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza ko wewe barakurungikiye ishitani. Ishitani mugabo ntiramenyekana ni ishitani irihe. Kugira ngo rimenyekane iryo shitani, impaka urondera umuganga abishoboye kugira ngo akore igipimo rabe biva ku shitani irihe cyangwa biva ku burozi ubuhe. Shaka wakunki shitani cyangwa shaka wakunki uburozi. Ikindi kintu naco, wewe muntu uzokunda kubona ikimenyetso cy'akabi naco, mubiri wawe guhinduka bukwe na bukwe. Wahora uri umuntu wirabura, ukabona mbona umenga wabaye umikwamu upe, wagize inzobe nyinshi. Ukabyumva. Cyangwa wahora ufise inzobe nawe gacha wirabura wose, ukaca mbona wirabuye gusuma ififia sana, iturumbuka. Ukabona ivyo bintu biragushikiye. Ukabona isura birahindutse. Ugenda kuri amukiyo, ukibona nk'uwundi muntu. Ibindi bitugana. Cyo ikimenyetso kigaragaza yuko wewe tayari baramaze kukuroga, barakurungikiye ijini ry'ishitani ritazwi iryaricyo. Ikimenyetso kigira gatatu, kubona umuntu agukurikira inyuma. Kubona umuntu agukurikira inyuma, wewe uri kuragenda uri nk'ahantu, sofu uri mu nzu cyangwa kwatembera muri site, ugenda muri site, ukumva umenga hari umuntu agukurikira inyuma, kandi wanikira inyuma ntumubone, ariko uri kuragenda imbere ukumva umenga hari umuntu agukurikira inyuma uko uragenda nawe. Kumenya mu akagana gane agukurikira. Mbe cyangwa bigushikira ivyo, ahantu wicaye kumumenga ari umuntu muri kumwe, cyangwa bigushikira uri nko mu nzu wicaye kumumenga ari umuntu mwicaranye, cyangwa bigushikira uri kuragenda mu babanye mu gisagara bamwe kumumenga ari umuntu akurikirana inyuma. So ikimenyetso kigaragaza ko wewe barakutumye uburozi bakutumye shitani ribi cyangwa uburozi bwabo bwose. Ikimenyetso kigira kane, bikuvuga iki? Nikona yuko umenga hariho umuntu agukurikirana cyane gose.
hari umuntu agukurikirana cyane gose kisha genda kugira mu ijoro mukarota ubona umenga hari umuntu ubona umenga ariko aragukurikira aje kukuraba aje gukora ikintu ariko murabana neza mu isura ntubone neza ntubone wari we ukajya mu ijoro ukashobora umenga hari umuntu akagukurikirana kuna muntu nakufatira umuntu akagukurikirana agukurikirana kuraba ariko wewe wagibyuka urabe mu nzozi ntubone wari we cyo kibigaragaza yuko wewe warongikiwe ishetani ashaka kuba ari subiyani makata wa makatani ariko yimitweraza yuko warukigwe ishetani jini mugabo bitazwi izina kugira ngo rimenye ni mpaka winjire mu gipimo. Ikimenyetso kigira gatanu ikimenyetso kigira gatanu kurota cyangwa kubona umuntu w'umwarabo cyangwa umwarabokazi kurota ubona umuntu w'umwarabo ku bakobwa mukarota ubona umenga ujya umuhungu w'umwarabo mwiza cyane umwarabu ku bahungu ukarota ubona umenga ufise uri kumwe n'umwarabo kazi umukobwa cyane bikanakika ukuntu ugahindukira inyuma ukabona umenga uramubonye mugamye ukamubura. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warungikiwe amashetani warongikiye jini byo kuza gusubiza inyuma ubuzima bwawe kuza gutera ibibazo ingorane noksi imikoshi ibibazo cyane gose mu muryango wawe cyangwa mu buzima bwawe bwose. Ikimenyetso kigira gatandatu kumva yuko umenga hano wicaye ukumva umenga hari hijwi riko rirakuvugisha kumva umenga hano wewe wicaye utuye nkuko sinyicaye ngaha lakini kwangu ni kawaida sisi tunasikia tunazunguka ni kawaida sisi waganga kumva hano wicaye kumva umenga hari hijwi riko rirakuvugisha kaza wumva Fisto VP kumva nakuvugishije kwa muganga uzajyana uti biri gute so hiyo jamaa yuko wapi natizama kwa huoni tayari ikimenyetso kigaragaza yuko wagize wamaze urungikiwe ishetani urungikiwe ijini riri mu buzima bwawe wewe muntu ushobora kuba wicaye ahantu wewe muntu ushobora kuba genda cyane bajyana bakunda kunda karivuga nabonyene wewe muntu ukunda kuryamya ahantu umvire uri ahantu wewe wegenda uri mu wawe wegenda wasinziriye ukumva umenga umuntu akakuvugisha. Cyo ikimenyetso kigaragaza yuko wagize watumiwe ijini ribi. Ikimenyetso cy'indwi kubona mu ijoro kugira itiro rirenze cyane gose gusinzira gose umukondora zose ukora byumva ugasinzira cyane gose kuvuga ngo watora inkona akakwita kunyo ntiwumve kugira ngo watora ingoma akavugiza ku matwi ntiwumve kuvuga ngo watora bakavuza amashi bakavuga amashi byose nagikina kimugira nishobora kumva bagukanguka tukanguka ntugikintu mutahura wewe muntu ufite itiro rirenze kuburyo ushaka kuza hagutira pembere ntiwumve mwumva nkunda kumva abantu bavuga ngo bibwe ngo bajera baterura mbashaka menyo ibintu tse tuvugisha ukuri ego hari abandi basuma biba bakoresheje imiti nandi uze gusoma giye kwiba umuntu kumva ugiye kwiba yaripfiriye niho ihaye cyararozwe kijyanye ni tayari nubwo kivugiriza ngoma mu matwi n'icyumva uko yabyumva cyo kimeze garagaza yuko yagize bakungikiye ijini ribi mu buzima bwawe uretse kugira nabi mu buzima bwawe. Ikimenyetso cy'umunani kurota indoto ziteranye ubwoba cyane gose muntu kunda kurota indoto ziteranye ubwoba cyane gose nakaro gatoyi ukarota ubona gose ko umunwa w'inkoho kununze ku gutwi ukarota ubona umenga bagufyatu isasi barakurashe ukarota urapfuye ukacukanguka. Cyo ikimenyetso kigaragaza yuko wewe warungikiwe ijini ribi mu buzima bwawe. Wewe ukunda kuota zino ndoto gerageza wirabe mu buzima bwawe mbe kera waromeze gute mbe utunga kuota izo ndoto ubunya bimeze gute mbe nubona ko wasubiye inyuma. Ikimenyetso cy'icenda gukunda kuota cyane indoto z'abapfuye gukunda kurota cyane indoto z'abapfu wewe muntu ukunda kuota indoto z'abapfu cyane gose abapfuye ukunda kubarota cyane gose we ntazi indoto za urota gusa abantu bapfuye abapfuye bagaramye abapfuye bari gusa abapfuye bagiye kwiba abapfuye bagizene abapfuye banikira amenyo wo karota indoto nkize onye. Cyo nikimenyetso kigaragaza yuko gwagize warungikiwe ijini ribi mu buzima bwawe cyaje gusubiza inyuma. Uburozi bw'ijini tanukanye uburozi bw'ijini uburozi bibi cyane gose. Ikimenyetso apana bya bitega mwe ikimenyetso cy'icumi kurota uri kuravuga naguraje banungoze mu muntu usanga ngo
nkahandi bamuse ego tuzogenda beze kunuko urumva rero ibyo ni iminsi wewe muntu ukunda kubata mu joro kuravuga nambuzi umugenza wawe umugore cyangwa wawe kumunzo akarota karavuga yivuga ukumva bibaye kandi bimwe rimwe ukumva bibaye ijyambere igihe gatatu kumva abigiye ngo mabikora basho uwo muntu hagushina kuganira bamaze mutamukanga tujya mu kwawe najya mu kuyo gatoyi hama umurondo muganga ushaka kumuvura kumujya mwanya wewe umubona ko ari umuntu atari umuntu ubone ko ari umuntu mugabo si umuntu amansi yakorera ko ari umuntu ujya mugabo ngo ari umuntu muri kumwe wewe muntu ukunda kujya muri kuri dogo ujya muri kuravuga wivura wenyene urazirana bana akunda kurazira mwinzugana cyo kimenyetso kigaragaza yuko wewe warugikiwe ijini icetani ribi ubuzima bwawe. Ikimenyetso c'icumi kubona mwitiro kurota mwijoro ukabona mwitiro ukabona umuntu ashaka kukwica ukabona umuntu aje afise umupanga ukabona umuntu aje afise imbigita ukabona umuntu afise ingomba kukwica izo nduka bakuzikunda kuzirota cyo ni kimenyetso kigaragaza yuko wageze nte barakutungi bakunukiki shetani gusubiza inyuma mu buzima bwawe muntu ukunda ko zino ndoto mbe kuvutangura kuzirota wibona gute uhagaze gute mu rukundo mubereho mvuze mu rukundo bwa hagati y'umugore n'umugabo umuryango mubereho mvuga ubuzima bwa misi yose bimeze gute ntacyasubiye inyuma. Ikimenyetso c'icumi na kabiri kuvyuka mwijoro warushe gose nenda batera inkuru hari abantu ngena kujya mwijoro wo gusa basinzira gutse asha wasanga yoragomora avidura amatwareti iriwe ngenda kurima iriwe yikoreye abantu niwe yahindutse ikibazo gutwara ngenda gukina ngenda kuroga ibintu nk'ivyo onya ukavuga warushe kumbe ariko akoresha mwijoro cyo kimenyetso kigaragaza yuko wewe warukiwe ijini ribi mu buzima bwawe kandi gerageza gukebwa biraba. Ikimenyetso cya nyuma kukunda kubota cyane gose indoto z'amabinga indoto zo mu kaburi kunda kubota cyane gose indoto zehe zo mu kaburi muntu kunda kubota cyane gose uri mu kaburi muntu kunda kubota cyane gose utembera uja mu kaburi nukuri kiri kimenyetso kibi cyane gose kigaragaza ko arumbi kikirongo kiwe cyo cyane ribi wowe kuranyumviriza uri hanze igihugu uri mu gihugu hagati ibimenyetso uvyumva gute mbe ntabyo ufise muri ibimenyetso 12 biseje kuvuga nta n'ibimenyetso 3 wowe ufise mbe namba wowe ufise ibimenyetso mbega hakeni wiki muno mwanya hakeni wiki bona wako wiki utaza kugarura impene yamaze kurenga iki yamaze kurenga imirambi kuko rero ambazo hazo hari ushaka hazo hari ufise icyo ashaka kubaza makunganira ashaka kwandika hepfo kuri YouTube akashaka gushira commentaire zanyu ama tuzobishura inshallah. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa tara islam wa imana abane namwe.